Biriwe neza uraho nje ndashima Uwiteka hama ndagushimiye cane n'ukuri ndagushimira ku kigoro wagize ku kigoro wangiriye kuva ubwa mbere bakampemba ukwezi kumwe na n'ubu ndetse Imana ibikuhezagirire kandi wakoze kuntoza imitwe burya kurya nabikubwiye nuko nabikoze mpamvu bosi yasohotse dusohokana ko nishakosheshe nambaye n'ipantaro imbana nafunze na shinyo na n'igitambara nambaye dusohokana ageze imbere y'umuryango agaca asubira inyuma burya y'amafaranga yarungitse ngayo ndaguhaye resera yarungitse uburongo mbanje gukora akazi. Urakoze cyane dada yangu, urakoze. Je ibi nivyo mba shaka rero, simba nshaka ko mufinata nimba wewe uje ngaha kuntabaza bisaba ko ndagufasha nkuko nabikoze kandi urazi ko ari bwa kabiri umugabo impanuro ndaguhaye ukazubahiriza. Kubera iki umuntu aba impanuro rimwe rimwe ntimuzubahirize nkaha iyo tubahiriza ivyo nakubwiye amafaranga nteri kuyaguha. Ariko urabona ko yize manjije kuvejo hirya yejo kuvejo urabona ko uyu munsi amafaranga yari yarungitse. Wowe wibaza kurungika amadolari 670 ingahe? Wibaza ngo ibintu byoroshe? Aya n'amafaranga menshi ntashobora kuyarungika byoroshe, bisaba nyine ko arinda kudidimigire n'amafaranga menshi cyane. Urabona guhaya amahera y'amezi 3 ndabona n'amadolari yaba 700. Yaba ari umuntu ufite inata amafaranga niwe yaronka. Rero wakoze kunyoboka kumva ivyo naguhanuye kandi nejo bundi uzi bikore kujya nakubwiye ukwezi guheze ubu ntuzongere kurindira kwa amezi abiri ahera, uzozoregera ukwezi guheze uca unterefona nje ndamubwira ati muhembe, hanyuma atayaguhaye nzosha ndakore ko nzobikora nk'uye nabikoze. Naramwandikiye arajugumira, naragize naramuhamagaye aritaba, turavugana mugabo aremera. Rero ivyo ikora byose bugira ubona nyine ko ari kwiteza utunyoni. Iyo samara akaba mesha akarenga amezi 3 ntibaguhaye. Ico nakubwira cyo cyo rero cuba twengera ukora akazi wihambe. Umva telefone ndagusabye uce uyizimya uyishira ahantu twongera no kuyikorako ubakorera akazi bavuga ati ahubwo uwo muntu arasaze. Ukore n'umutima wawe wose ubanezereze baze babone yuko icyo mupfana n'amahera atakindi mupfana. Nico ndaguhanuye gusa. Urakoze kandi gushima. Ariko ni muri ku murongo mpamagare. Nuko rero nukuri ya uwo mukobwa nukuri ni wa wundi n'abakiganiro kiwe hirya yejo mu abantu mwe ariko aratabaza yitwa Bitangimana Francine. Ntimwamubonye mvuga ariko arishyuza amezi 3 yose adahembwa. Nukuri naragwanye urugamba kandi murabona ko birangiye neza amafaranga arayarose. Iki vraiment jewe siniko ndababesha n'ikintu mba ni ikintu nishimira cyane gose iyo mbonye umuntu ahembwa amafaranga nk'uko. Nukuri ndanezerwa kuko ni ibintu by'imboneka rimwe. Urazi ko abandi usanga bigorana. Rero iyo mbonye nafashije umuntu nk'uko akagira hahembwa udufaranga twiwe cyo biranezereza. Rero kandi nawe impanuro namuhaye yazumvise abohembwa amafaranga amadolari yaba 700 haburamo makeya ni 680 nangahe y'amezi 3. Byumvikana yuko badidimigere ko yamakora ko ari menshi. Mugabe impanuro namuhaye yazumvise. Namwe bantu munkurikira ngaha ku rubuga rwanje, ikintu cya mbere nibwo ndakuvugira ndaguha impanuro. Burya jewe kuko urabona jewe ntituvugana na ma office yanyu ntanyemerera ibyo ndasabye, ariko mugabo je ndavugana n'aba boss banyu. Iyo tuvuganye rero ikintu cya mbere umfasha ikunyubahiriza kubahiriza amategeko ndaguhaye, ivyo ugenderaho kugira ngo dufashanye kugira ngo uronke amafaranga. Iyo utabikoze uko nabikubwiye birangira amafaranga utayarose. Rero ndashimira abantu bumva impanuro kuko ibi bintu bifisemo experience umwanya muremure. Iyo uvyubahirije nukuri urarihwa. Urumva ivyo nakoze n'ivyo wakoze bihurira hamwe bikarangira urishwe. Uyu muntu yaragoye kwishyuza ndababwiza ukuri. Ubwa mbere mu mezi 3 yamuhaye kwezi kumwe, turumvikana bambwira ko bazomuha amezi 2 ntibayamuha. Hituramo kwa gatatu tuje inama yo guhagarika akazi. Abanza kugira ubwoba ndamugira inama ukuntu abigenza. Ndanabibwira bose wiwe nzuko namubwiye. Nukuri murumva ko ivyo nakoze uyu munsi nivyo bitumye baca bajugumira. Nuko gira
amahoro ya ngira nuko okay saa mbiri n'inusu mabuja yanterefone nari nkiryamye kuri apeli isanzwe sinamwitaba. Saa tatu n'inusu aca arongera aranterefona, nterefonye nca ndamwitaba aca ambarira ngo kubera iki ngubwira abantu banyandikire, aca agira ati ikintu utaranyereka ngo amahera yase kugenda. Ndamubwira ati ivyo ntibisobanutse, amahera yase kugenda gute? Na sister wanje gari bamurungikiye amahera y'amezi atatu n'igice kubera akazi we karahagaze. Umukecuru yahora rero yarapfuye, baca bamurungikira amafaranga y'amezi 3 n'igice, baca bamujana kuri office bamuhindurira inzu. Aca amarira ngo yaye ngo tuyarungiko no munsi ivyo gukora akazi. Je namubwira ahubwo nari nkeneye kumva gusa ko mwavyuze. Nca ndavyuka nca ndafata akamashini ndagorora umushatsi, mbere nimuzo ntahizo nari natekeye zose wapi, nasize zikiya mwishashe, nasize zikiya mwishakoje zishamwishaje cambaga ati mbonye ari serie tugendesha za kuzitora. Nca ndambara ipantaro n'umupira naje nambaye kuri office mu Burundi, hama ndawambaye baje nca ndagenda. Bose aca aravyuka aragiye kuzana ivyapati ngo bake, asohotse nca nkubita ishakoshi ku rutugu. Aca avuga ati none fata umugiye. Ca namubwira ati none jewe ngaha anya ko ntari umufuko w'amakara ugumiza ngaha mu nzu mpemba hama nkura akazi ngo twabivuganye ngo cambara yambare ngo hari umuntu ngo yanyandikiye ngo twabivuganye. Ndamubwira ati none mwabivuganye vyakubwiye wabikoze? yavuga je Aca ambarira ngo tugomba tubikore ngo baduha amasaha 28. Ndamubwira ati ivyo ntibibaho, je mfise abana ti ubu rero mahera yawe nta naho nshaka, ahubwo njana mu Burundi cyangwa njane kuri office. nabwiye guhama kashi Oya ngo nja kuri office ngo abana baragukunda ibintu byinshi, none bankunda ntariko ndahembwa, nanje mfise abana mu Burundi ntegezwa gusomera. Namubwira ati nanje mfise abanje ntegezwa gusomera mu Burundi mpemba. Yasohotse inshuro 3 nyimba aribaza ngaruka ku muryango aja kugurura imodoka nari nyuma yiwe. Ashavuga ngo tuje mu nzu ngo polisi ngo iratubona. Kabiri arongera kandi aragenda, ndamukurikira gatata caraza aca aricara, yicaye aca yicara mu nzu nanje nca nicara hanze imbere y'umuryango. Ca mubwira ati asohotse ndasohoka. Burya rero aho imbere y'umuryango ndahavuye bampaye resi, nca mvuga ati reka ndayimurungikire Daniel abibone ko bayandungikiye kuri. kandi ahubwo nije no gushimira, urakoze cyane n'ukuri, wakoze cyane kumfasha kuko jewe hari hageze aho mvuga ati gusa nibamitike amafaranga ashaka ndayahebe. Navuga ati ni mu mitike amafaranga yanyu muyagumye nta maboko munciye. Hari n'abakumambara ngo tore kuje mwibarabara tore kuje mwe. Navuga toya je nta barabara njamo, ni nava hanje passport yanje nzoja mu kindi gihugu ndonke. narakuburiye gutoroka utorokera ikeri ko wari ufise igihe tumutoroka. Bavyageze ngira aho ya telefone yarabonye message zawe, yarabonye iyo message wamwandikiye kuri. kandi Imana ikumpezagirire muvyeyi, ikumpezagirire. Hariho agaparasera nari narafashe twandikirana ko nzoza kukariha mu 8 tarike 5 mba natanga miliyoni 3. Bandikiranira ko hageze ntara ya Muhanzo ca mpeba. Aha rero naye numva umutima neza mvuga ati noneho karabaye. Gusa n'ukuri Imana iguhezagire kandi yongere guhezagire. Yicare mu vyawe mu vyanyu mu muryango wawe n'ukuri yicaremo byose ndabikesha wewe kuko kubwanje jewe je ncikana intege n'ingoga kandi je mpeba n'ingoga. Nene amaze ko ndavuga ati niyakiriye nta kundi. Gusa Imana iguhezagire. Nanje haro ndagiye mu kazi turaza gusubira. Oya je navuze ati ibintu Daniel ambarira ni ngombwa ndabikore kuko ntabikoze ubundi nta mafaranga bari bombe. Amafaranga bari bombe kwe. Imana riri kumpezagirire, Imana ikumpezagire nande ho kubwanje. Nta kuntu mfise no gushimira. Amina. Hama oya hadi umuntu agukoreye iciza ni byiza ko mwitura ineza. Mu majambo make wagize neza kandi no kuri ndagushimiye cyane vyimva mutima bivuye ku mutima ko wanyemereye kunkurikirana kandi ukaba wabikoze n'ubundi ukaba unyishurije amafaranga. Imana iguhezagire. Ndagiye mu kazi ngo manuka ariko negisho ngiye gukora. Mugire ahanzongera kuvugisha undonde yumbwiye ngo urumva habavye n'ubundi jewe hatabavye aha turahejeje nawe ntavyo kuguma turonderana birebire mugabo
ugize ingorane emwe mu gitondo no kuryama sinzoryama jewe mfashe jewe burya ndondera umuntu abantu tuganira murabizi je ndondera umuntu afise ingorane hariho abantu muguma mu telefone mwabantu mwe kuko nyene murabajama murabizi ko tuganira mwabantu mwe reka ndabishure ngaha no kuri kwa kantu bantu muguma mu ndondera izina ry'Imana mu mbabarire nta mwanya mfise vraiment wo kuganira abantu bose muzi ko twahora tuganira je narahinduye ukuntu nkora mu imisi abantu bafise ingorane ni benshi sinshobora kuronka umwanya wo kuganira n'abantu bafise ingorane no gukora ama video no gukora iki no kubaganiriza uwo mwanya ntabwo nobona vraiment je nzokundwa no gushaka umuntu ankunda ngo tuze turaganira ku telefone vyarahindutse samblage muze murambabarira nta muntu je nzoza ndaganiriza umuntu agomba kutuganira azoza arungika audio nzo ndamwishura utazobikora gutyo nukuri ndasavye imbabazi kandi ndabivugiye ngaha muri iyi video nta zindi siguro nzoza ndatanga inbox ku muntu umwe udashobora kundungikira audio ngo ndakwishure audio ukaja ku telefone ngo tuze turaganira oya wapi vraiment je mbona abantu bafise ingorane nyinshi nahisemwe ko abantu noreka kubaganiriza jewe nkifashiriza abantu bafise ingorane nimba nahisemwe nabi biransha mugabo jewe nivyo nahisemwe kubera abantu baraza tukaganira ugasanga turaganira n'abantu nyene batandukanye mugabo ugasanga abo bantu tuganira nariko barantesha umwanya nta kintu bariko baranyungura mu mbabarire ugasanga mfise message 100 z'abantu batabaza maze iminota 5 canke 10 ndiko ndaganira n'umuntu ambwira uburofa kandi hariho umuntu ariko arakubitwa canke yabuze umushahara rero nahisemwe yuko jewe ndeka kuvugana n'abantu ba telefone bisanzwe mugabo umuntu wese anyandikiye nkiyaranja kumufasha nuko vraiment mu mbabarire nimba nahisemwe nabi aho rero nibaza ko nahisemwe nabi nyene namahitamo yanje nta mpamvu yo guma mvugana n'abantu tuganira ibintu bitagira mvura kandi hariho abantu twoganira ibigira mvura byo kubatabara je ku bwanje numva umunezero wanje ni gufasha umuntu numva ko atabawe nk'ubu jewe nkaha uyu mushiki wanje bitanga Imana ambwiye ati amadolari yanje $780 ndayarose ahansha numva ku bwanje niyo noce ndakwiryamira uyu munsi ndakoze akazi nzongera mfasha uwundi muntu ejo nibijeni niki nimba ro ugomba kumenya ibintu binezereza Daniel Mugisha ni ibi nivyo niyo swing yanje murakoze yes nivyo ndabashimiye rero kandi ndabakenguruki cyane gose ko mwashoboye kubana na jewe hanyuma mu mbabarire ntimwave mwibaza ngo hari ikintu cy'amabanga mbashize hanze ibi ndabikora ndabibona mu ruganiro twagize nta mabanga barimwo ariko ibico ndabikorera ni motivation begut ni ibintu vyigisha abandi ejo ninagomba kugufasha nkakubwira uko bigenza ukavyanka uzumenye ko ubikoze nabi ndakubwira ubikore neza uwabikoze neza yaratabawe je nta buhinga nkoresha burebure mugabo kubera ko mfise uburambe muri bino bintu menya ukuntu ndaguhanura n'ivyo nkora kugira ngo wishurizwe amafaranga canke mu gutabariza mu ngora bigenza nimba nkubwiye ngo nzanira iki kora iki yaranje ugikore tugeragereza hamwe turabe yuko byogenda neza ndabashimiye rero murakoze